ndabipfurije igitondo ciza, umurango mwiza, umuhingamo mwiza, umugoroba mwiza, umwe wese ahaherereye muri mwese, aho muri abakunda gukurikirana no guteza imbere ibijanye n'agateka k'umwana. Ni Ildefonse Sindayigaya, umushakashatsi mu bijanye n'ivy'agateka k'umwana mw'ishure ry'ivya Dogitora muri kaminuza y'u Burundi. Ngarutse muri kano gatondo kugira ngo tubandanye icigwa twatanguye haraheze umwanya utari muto, icigwa kijanye n'uburenganzira bw'umwana, aho twahereye ku burenganzira buruta ubundi burenganzira, ni ukuvuga urufunguzo rw'uburenganzira bw'umwana iyandika mu bitabo ndangamuntu. Muri kano kanya tugira tubandanize icigwa twakigejeje, twararangije ibijanye no kuraba ingene umwana, iyandikwa ry'umwana rigenda kwisunze amasezerano mpuzamakungu, haba yo mu rwego rwa ONU, haba n'ayo mu rwego rw'ubumwe bwa Afurika. Ico twabonye ni uko ayo masezerano yose ategeka ibihugu ko umwana yandikwa akivuka. Muri kano gatondo rero turabira hamwe mbega kwandika umwana akivuka hari aho vyoba vyarakunze. Turabira hamwe uburyo bwagiye bukoreshwa mu bihugu bitandukanye bigatuma agateka k'umwana ko kwandikwa mu nzandiko ndangamuntu kagenda neza. Ni uburyo butatu, ariko muri kano kanya kugira ngo icigwa umuntu agikurikirane ariko kandi ntikimubuze ko abandanya imirimo ya misi yose asanzwe ajejwe, turarabira hamwe uburyo bwa mbere, uburyo bumwe mu bwo butatu bwakoreshejwe kugira ngo duhamagarire n'ibindi bihugu canke ni mu gihugu c'iwacu aho batarabikora, kugira ngo turabe ko babishize mu ngiro vyogenda neza. Ni ukuvuga turabira hamwe aho iyandikwa mu bitabo ndangamuntu ryagiye rigakorwa baravye aho umwana avukiye, iyandikwa ry'umwana, amakuru ajanye n'amazina, abavyeyi, ubwenegihugu bw'umwana bukandikirwa aho hantu avukiye, ari mu bitaro, ari mw'ivuriro. Ni ukuvuga amakuru agatangwa n'ibitaro avukiyemo. Turabira hamwe mu ibihugu bitatu aho ukandika umwana vyakozwe bigakorerwa aho uwo mwana yavukiye kandi bigatanga umusaruro mwiza. Ni Sindayigaya Ildefonse nje bandanya ndabashikiriza iki cigwa. Turarabira hamwe mu bihugu bitatu. Mu gihugu ca Tanzania nagenda bashirirako kuri buri gihugu ubushakashatsi bwakoze kugira bwerekane ko ubu buryo bwo kwandikira abana mu bitaro, noneho ibitaro akaba ari byo bitanga amakuru mu bushikiranganje canke mu bindi bisata bijeje kwandika abana ingene byagiye bigenda. Nabatoranirije ibihugu bitatu gusa, ariko si bitatu byonyene kw'isi, n'ahantu henshi bimaze gukorwa. Ibihugu bigatunganya ubuhinga bijya twita logiciel mu gifaransa bwo kugira ngo umwana avutse amakuru atangirwe aho avukiye. Noneho rero amakuru amaze gutangwa, umwidondoro w'umwana, umwidondoro w'abavyeyi, bene gihugu bwiwe, eka uko umwana aba ameze kose, bigaca bihanahanwa kuba bikeneye bose bitarinze gusaba izindi nzira. Turarabira hamwe ubwa mbere mu gihugu ca Tanzania, tubisanga mu bushakashatsi bwakozwe n'aba bahinga batari bake, ico bise mu bushakashatsi bwanditse mu rurimi rw'icongereza Counting on Birth Registration, Mixed Method Research into Infant Birth Study in Hospitals in Tanzania. Ubu bushakashatsi bwakozwe mu bitaro bibiri. Hari hamaze kugaragara ko mu gihugu ca Tanzania iyandikwa ry'abana rigenda nabi cane, aho Tanzania cari igihugu mbere kigaragaza ko kiri mu bihugu abana bandikwa ku rugero ruto cane. Baca barahiga baribaza bati mbega vyogenda gute kugira ngo abana bo mu gihugu ca Tanzania bandikwe. Niko guca hakorwa ubushakashatsi bwakozwe mu bitaro bibiri, ibitaro vya Muhimbili n'ibitaro vya Temeke. Abana bakandikirwa muri ivyo bitaro, umwidondoro wabo wose ugaca uhanahanwa mu bundi bushiranganje bwose babo bijejwe. Muri ico gihe byatanze umusaruro munini cyane, kubw'uko ico gikorwa caca kiba gitererewemwo agacumu k'ubumwe n'uwo ari we wese ajejwe ibijanye n'amagara y'abana, ibijanye umuvyeyi. Ni ukuvuga umwana akivuka
ari ngaho umuvyeyi aratanga umwidondoro we akavuga amazina yamutoreye, abakozi bo mu bitaro bakandika umwana bagasha bishira mu mashini nyabwonko igaca ibika ayo makuru igaca yatwara mu kiranganji ubundi bubijejwe, noneho bakaba borohereje abavyeyi muri za nzira zose zindi zosabwe. Ahandi tubisanga mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihugu c'Ubwongereza naho nyene ubu bushakashatsi canke ubu buryo bwo kwandika abana hakoreshejwe kubikorera mu bitaro aho umwana yavukiye byarakoreshejwe, kandi navyo byatanze umusaruro ukomeye cyane, aho kugira mu gihugu c'Ubwongereza abana bose bandikwa bakivuka, kandi nta mwana n'umwe aba yavukiye mu gihugu c'Ubwongereza azosigara akirondeza ngo mbega nakaranditse canke ntiyanditswe. Naho nyene tubisanga mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo muri Tanzania nabwo burangiye ubushakashatsi bwagiye ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2001 uyu turimwo. Ubu bushakashatsi bwo mu gihugu c'Ubwongereza bwo bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020, no kuvuga haheze umwaka umwe. Ubwo biravye nabahaye ubuzo bariko kurikirana iyi video ashatse kuronka iki gitabo sije no gitanga, ariko ndanagifise uwo kinsaba no kimurungikira ku buhinga bwa none canke akagisanga ibitabo aha nabahaye aho umuntu ashobora kugisanga. Mu gihugu c'Ubwongereza ubushakashatsi bwitwa Linkage of Maternity Hospitals Episode Statistics Birth Records to Birth Registration and Notification Records for Birth in England. Ubushakashatsi bwose bwagiye bwerekana ko uyandikwa ry'umwana bibereye mu bitaro bifasha cyane umwana kugira ngo aronke uburenganzira bwiwe, bigafasha igihugu kumenya igitigiri cy'abana bamaze kuvuka mu bihugu byabo, bigafasha n'abavyeyi kwandikisha abana borohewe kubwuko bitabasaba izindi nzira nyinshi, ariko bibasaba gusa ko umwana avukira mu bigo bijejwe iby'amagara y'abantu, haba mu bitaro cyangwa mu mavuriro asanzwe. Ahandi hantu ubu bushakashatsi bwo kwandika abana bikorewe mu bitaro byabereye ni mu gihugu ca Palestine, hariya mu bihugu by'Abarabu. Nashatse turabe mu bihugu bigiye bitandukanye mu mice itandukanye y'isi, haba muri Afrika iwacu dufashe Tanzania, haba mu Buraya dufashe mu Bwongereza, canke haba mu bihugu byo mu kare hariya mu bihugu mbere hakunda kuba hariho intambara nyinshi, hariya mu buseruko bwo hagati muri Palestine ni igihugu gikunda kuba kirimo intambara, ariko bamaze kuraba bagasanga agateka k'umwana mu bijanye n'iyandikwa mu bitabo ndangamuntu gakwiye kuba nk'uko ibihugu byose byo ku isi biharanira kumenya abana babo baba bavutse, niko muri Palestine baciye bakora. Uwakoze ubushakashatsi yabukoreye mu bitaro bibiri, ibitaro bya West Bank n'ibitaro byo mu ntara ya Gaza. Mizo ntara zibiri bamaze gusanga ko abana bandikwa bikorewe mu bitaro. Aha ubushakashatsi nibwo igitabo cyitwa Building Research Registry for Studying Birth Complications and Outcomes in 6 Palestinian Government Hospitals. Aha rero no kuvuga no bushakashatsi bwariko buraba ingene abana bandikwa kuva bashaka bakiri mu nda no mu ivuka ryabo, abana bose bakandikwa kugira ngo uburenganzira bwabo bwo kwandikwa mu nzandiko ndangamuntu ntibuhave umwana asanga yasigaye inyuma. Muri make ubu bushakashatsi nagenda bereka mw'ibi bihugu bitatu, Ubwongereza, Tanzania canke Palestine, byagaragaje umusaruro ukomeye, aho umwana igihe yandikirwa aho yavukiye nta ngorane zindi zishoboka kuba ku muvyeyi. Hahandi tuzohava tubisanga mu gihugu c'u Burundi twahagera, aho umuvyeyi mu kwandika umwana uburenganzira bw'umwana kugira yandike bikorwa n'umuvyeyi wenyene, igihe abavyeyi bagihari agasabwa kuzana ibindi byabona bibiri. Nivyo byabona niho bica bimusaba ko ibyo byabona birinda guhembwa. Ariko aha n'ibi bihugu byagiye bikoresha umwana kwandika aho yavukiye, no kuvuga mu mavuriro canke mu bitaro, umuvyeyi aba yorohewe ko atanzira nyinshi bimusaba, umwana nawe akaba yorohewe ko uburenganzira bwiwe aburonka akibaho, kuvuga mu gihe c'ivuka. Igihugu naco kikaba corohewe ku buryo bw'uko ibintu by'ihindagura ry'amazina canke izindi ngorane zo kuba abana mu gihugu batazwi bikaba biheze. Igihe rero igihugu gitunze abantu batanditse mu nteguro z'ibyo igihugu kiba nk'imiti kiba kiriko kirakenera yo kuzovuza abana babo, igihugu bica bikigora kuko kiba gitunze abantu batanditse, no kuvuga kitazi mu gitigiri c'abana babo.
tubaye tubarageza ngaha icigwa c'uyu munsi kijanye n'ingene mu bitaro bitandukanye byagiye bikorwa bishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwandika abana kugira ngo abana bose babeho banditswe, ariko bigakorerwa mu bitaro kugira ngo amakuru atangwe hakigera, na cane cane ko mu masezerano mpuzamakungu ibihugu bitandukanye vyagiye bitera umukono hariko ko umwana yandikwa mu gihe akivuka. Uwo kenera ubu bushakashatsi nagenda akora canke utu dutabo nagenda kuramwo ubu bushakashatsi yondondera na umwidondoro maze kuwutanga kenshi ni Sindayiga Ildefonse, nimero za telefone nazishizeko uwo zikenera yozironka. Murakoze, ndabashimiye rero umwe wese azokurikirana iki cigwa kijanye n'uburenganzira bw'umwana mu yandikwa ry'umwana mu gihe ariho akivuka adaciye n'umunsi canke imisi, noneho bigakorwa mu gihe biza korohereza umwana, bikorohereza abavyeyi ndetse bikorohereza n'igihugu, ari navyo bikorerwa aho umwana avukiye mu bitaro canke mu mavuriro. Aho ni mu gihe ubushakashatsi nitwagira ku gihugu c'Uburundi tuzobibona, no mu gihugu c'Uburundi ibice vya baba 96% vy'abana ubu mu Burundi bavukira mu bitaro. Abo bana rero bamaze kuvukira mu bitaro, iyandikwa ryabo rikamera mu bitaro, tuzoba duciye ibintu byo kubona ko hariho abana babaho batanditse mu bitabo ndangamuntu. Murakoze, ubu umaze kuronka iki cigwa no musaba kugira ico aterereye agatanga ingene abibona vyogenda, niba hari ico nahateguye mu bushakashatsi ndiko ndakora nawe akaba yobona yuko yogiterera, azobafashije gutabara abana no mwishirwa mu ngiro ry'agateka kabo, na cane cane kubijanye n'iyandikwa mu bitabo ndangamuntu. Murakoze cane, yari umushakashatsi mu bijanye n'ivy'agateka k'abana muri kaminuza y'Uburundi Ildefonse Sindayiga.